우리 언제 콩다고 콩다고 야 너무 싸요 그게 오니까 만생다고 신다기된다고 신다기 아이라다 것을 아이랑 통리나라 처마라라 오 나 통계 오자 퀸지라고 했어 아자쿠린 구구조 아자쿠리 저 예슈라 다콩호모 임해모조 신다지 fashion hit in your name Jesus boss ndababona amen and I hate it sigaye rero utwumiza n'ibimenyetso bikomakomeye bigomba bigaragara in your name oh hallelujah sawa warakunda ibizimu n'ubwoba wewe ntuba hampande y'iwawe haruguru gatoya nta giti c'ikigazi gihari imbere yawe inzu yawe hari akayira kamanuka nakubonye ubwishikane nakubonye nabibonye ntiwihanagure aha kwanza abadayimoni bo mu bwoko bwa karashi kanashumureta bariko baragukurikira mpejeje kubanwa bunguri nukuvuga ugishika ndiko ndakuraba gusa hari ikintu nabonye kidasanzwe mu muryango wawe hari mpwemu y'urupfu iri kuragendagenda mu muryango wawe kandi wagize neza ko zakiri kare iyo utazakiri kare muhuye n'ibara n'akaja gakomeye aha waje ku musozi aho bibongerane bironkekera ko mukozi w'Imana asizwe amavuta ariko gamada sanzwe ndi mu rutonde rw'iminsi 45 kubuje ngasi gihamana ntabibona kugira ngo iyo mpemu y'urufu iri kuragendagenda mu muryango wanyu ihagarikwe tuyizibire bisaba kutanga ishikanwa ry'impongano ry'impongano ringana gute kandi nakubiye ringana gute nukuvuga na amafaranga ibihumbi 200 kugira ngo nshobore kuduga umusozi nsenge iyo mpemu ndayifata mpiri ndayishwanyaguze ndayigira umunwenwe hamwe naho bagegeza kugira operation kitokunda ndayige kanshi neza ndayumisha mu bituzo tazosubira kubiruka ko muryango wanyu none ndakubaza nta gihoro uryama ugasanagurika abana bakunda kuguma bafite ibibazo byo kurwaragurika tukumva ibintu biguma bigendagenda mu nzu umengana abantu tukumva ibintu bitwengera hejuru by'imbeba sawa ivyo rero byose ndabibona niyo mpamvu nashatse kwigurambira ibintu birebire bagushoka ngo urumva ngo nje kunashenda bimubwira kuko abantu benshi ntibigera babona itandukana ry'akoze Imana bukuri n'aba fake there is true prophets and fake prophets. I'm among the true prophets
kubera yuko hari iyindi vision. hari ibintu ariko ndumva Nivyo ndiko ndakubwira, hari iyindi vision imbono Imana yadushizemo. Ibihumbi 200 ndagufatira umwanya ndagusengere kugira ngo Imana ikubohore. Imana bahe kwidegembya mu muryango wanyu, Imana bagirire neza. Hanyuma hambavu y'ivyo uzoshondera ibihumbi 500. Uzoce witwaza agacupa gatoyi ndaguhe kurano mazi. Hari uruzi muri Bibiliya bavuga bwitwa Efrat. Ndamaze kugumva muri za nzuzi zitemba uciye amajepfo iburasirazuba gitongo rya Edeni. Uruzi rwa Efrat ravugwamo ngaya amazi nashoboye kuvomayo. niyo mazi akora Ego Efrat ni rwa ruzi ruca hamande ya cagiti cy'ubugingo. Nanje Imana imaze kunyiyereka ko n'umukozi w'Imana w'ukuri yarampishuriye mu nzozi inzanira no mazi. Uzocuzana 500 ndaguhe ko amazi makeyi yose acamajane acawa 700 hanyuma uzozuramenyagiza atundi imam apana mesh akamakama mugabo ubu urazana 200 ugenda gusenge wasigaye uzazana mu nyuma kandi ndahejeje nagomba ndagusaba umukozi w'Imana usengere amagende kuyarondera Oya. yazane 200 muvye yego kandi ukungende ko ndabona iyo mpeme iri kuriruka ku murindi munini hamwe ntoyihagarikira higeze mu minota 30 urashobora kumva telefone itari nziza. Imana ntabare kandi ntabare kwera akira umukozi w'Imana akwiye siniko ndaharura kuko ukugutanza yadakwiye iyo mpemu nyene ubona ikiba cabaje. Ndafashe miremwe mu y'urufindo name of Jesus ndayihagarikije gumaho nyene mu izina rya Yesu gumaho nyene ndagutotesheje tota mu izina rya Yesu urapfa sambaratika. Okay. Ibisigaye taza kubandanya zo kuguma muhira n'umuryango masama yamaze kuba muri saro muhimbaza mutazira taza gufata umwanya wo gusenga muraza kubona ikintu gihinda kidasanzwe kiza kwari kimenyetso bigaragaza yuko Imana itanze intsinzi mu bana. Hanyuma hambavu y'ivyo shutaha muhira hage umuntu no muvugisha ugende direct ushikira mu gitanda uco gwita pompage 30 hanyuma ucunwa ibiro kwanyumva ibiro y'amazi uranwa ntumira ucicira inshuro 30 ikimenyetso nka kumwe Imana yabwira Abisirayeli bazungurukeye ariko inshuro 7 naco ni kimenyetso Imana yatanze nk'intsinzi mu rugo rwayo nuko mujane n'Imana. Yego murakoze cyane urakoze gushima amariza homba mugisagara no kutuba ndondera n'irindi shami ry'urusengero mu makartier Kenya niho batanga inoti none batagomba gukora ngo batera imbere tangaza turashaka bibabwira. Karibu amahoro gamubere Neze neza dance ukuri aho bigeze Imana ingeri impuhwe mwe mukene ko Imana bagirira impuhwe namwe atamuwe mwigira muyigirira nukuri indaba ni intege nke zawe none ko muri abanyavyaha nukuri Imana iduhangatse bimeze gute urana mu mbavu ko nayo ifise imisonga itera idubuga mu mbavu wambwira ko ari impande zose imbavu biradubuga bigashinga umusonga ugacumita n'inyuma mugenza umva umenga
asha n'ikimenyetso cyo kuba umuvyeyi kiragiye rero ubu aha n'imitende aha bisa n'ibiriko birahagarara mugabo ngaha no kwicara n'ikibazo sigaranye uruhande rumwe ikibazo n'ukuri Imana indengere muvyeyi uragarutse n'ukuri shira nazanye n'amazi kugira ngo uze kuyasengera numve ko nobomboka n'ukuri ndarushe sisinzira bazi ndakubwira ikintu ga muvyeyi ingorane ya mbere mugira ni gukengera abakozi b'Imana n'ijambo riva mu kanwa kabo n'ukuri mbabarira urazi ko ikiboshwe mu isi no mu ijoro kiba kiboshwe wenda nakubwiye iki ijwi ry'Imana ryamvugiyemo kugira ukire tanga amafaranga 1,000 kuko wewe urifise ibibazo bikomeye cyane n'umugabo wawe tanga 1,000 usenge utanga 30,000 ivyo narifise none ivyo nagusengeye amasengesho ahwanye n'30,000 niyo mpamvu wakize uruhande rumwe ibindi bitarahera kuko nagusengeye ahwanye n'ivyo 30,000 wampaye Imana nifasha irazi uko ndurazi uko magaze n'ukuri Imana igukoreremo umukozi w'Imana muvyeyi ndakwingiye muvyeyi rondera andi mafaranga 70 asigaye hanyuma ndakugirire deliverance y'ugo ruhande ntaco nsengera hari Imana yotabara oya je ndi mu rutonde muvyeyi jewe ndi mu rutonde nushaka kumpindura urutonde udashobora kugubahiriza naya mazi ndatuye mu mutwe sinota Mana yo mwijuru ntabara sinota ahubwo mbere yaho nahejeje gutongera ni wayanwa bitera vyunyuka vyeyi bidakunda reka kwiguragurana inzira yakuzanye urayizi na amafaranga 70 asigaye kugira ngo nuzurize isengesho aho ryari rigeze ngiri muwe umukozi w'Imana ngiri muwe kiro kiraduga ndakunda kwingenza ngiri muwe muvyeyi ayo mashaje ko muravuga ni bigwanisho reka je urabona musamwe nta minsi biremere turamara mu rugo mugabo uyu mugo tubakanye neza n'ukuri nta kibazo na none hari kibazo mu ndwi mwe ngura seriveri cyo cumi kubera chargeur yakuye no vyeme raba battery ya telefone aguma ambwira ngo yaheze umuriro shanja ambwira ngo yarosandi bagurisha ya original shanja none wewe bigurira jena n'abantu batembereze no kugurira naho nagura chargeur turamurondera bagatumurose mwene wacu batembereza izi zirashaka izi dufise chargeur 10 nkiyi je murazo mvuye mu gisagara ca Bujumbura aho bita muri KRY accessories niho uyo niho mvuye ubunyene kwirangurira ibikoresha amasharijeri amabateri ama power bank nogera singizi nyene twakwakuze none eraba urayibona amaisuka 70 watt maturinde gomba ndabereke none kwifise imitwe oya rindira ndabereke kimwe ugiye iyi nimwe zibiriga irimo ya iPhone hamwe n'iya Phantom none kuka ari imwe urabona hengiye urabona iyi ntuze iyi ni chargeur yo gushitura amabateri ku bafundi apana bya bindi mu bohanya n'ubusinga ngo dunyuri amabati akacosuka kujya kwibombe oya hawapi bateri yigenga bashaka kwisharizaho kandi bagashitura none singi ibi simvuye kubirangura none yone yari hemba yabashajira baguma babahenda mugenda gutora yatariyo singi iyi none kubera ko wankoreye yaba diferent mugehe singize mugenda kugura byose ni KRY acakwereka shira ngaho jewe navuze ati ngomba ndabazanira ibintu amamari reka sheri wa mugambi kwa dufise kaga kioske no bakiswa utiko ngomba kugira mwene ibi turangure mu usanga bataranguza ko mutajana ni oya ni bararanguza tukuri oya neza ntunyibagize oya navyo no kwibaza uyu mukambi nabona tutware muhungu sivyo gusa baka nimero nakabahaye tora telefone mwandi muri ivyo bintu rimwo oya wewe wabigize uba wishingurera tora nimungirire nabi akanimero rero tora telefone mwandi wanditse batatu ni shehe reka rero ndakubwire rero munkome 69 amajana 95 amajana 532
canke 79 amajana 789 amajana 715 kurita Damas izo nimero zose no kuri WhatsApp uramutora bashagutwara ubiriza rero ndaguhinyanyure rero sasa urumva ukeneye ama casque za bluetooth zirahari izo bita ngo ama PNF casque ama A05 casque ama P47 casque zirahari bluetooth zo mu matwi ugiye muri sport zirahari ubiriza rero sasa ndakubwira kabijya rero sasa ubutari muzi rero za n'amaflash baba mama bakunda amafilme amaflash KRY arahari guhera ku 16 32 64 178 uridoragutse yo rero ntiyuzura urazi abaherezi uko bari babayeho abaherezi uko bari babayeho urabizi ko baginyama zaba zisigaye ku gicaniro n'ibintu by'imisokoro ibintu by'ibinure bakavyosereza umukama ubu nta urumva izo nyama ntazikihaye ni mwebwe mukwiye kumenya ko mugomba gutunga ubwoko bw'Imana hanyuma isiga tukavugishwa nushobora kuvugishwa uri kurayutse byogenda gute ko connection icicika ni waronka 70 bisigaye uzogaruka ndagusengera mu gihe bitaraboneka uragwana kwinzura niyo misonga wumva kandi ntusure kongora nahejeje niba utagomba ko ndakwatura ko umuvumo mpamagara imbwebwe kumweriya yazihamagara zivuye mu ijuru zikajya nivyo ushaka mwana wa Dawidi ngirira ikigo tugire Kristo aganze Kristo nzira yakozanyura yitse uzogakoza 70 ari shibuka Imana barabakera genda kunye yego none twe tuzobaho gute ko tuba mu mazo apanze ishe eglise zenyewe ubu dusengeramwo twazipanze no tuzozirihiye ko namwe bwe ko mugomba kuingoma ugomba gusanga mu dusaraza ngo tubasengera muga mutikura shibuka umushibuka gorora ukuguru canke ndakwature ko umuvumo bunye ndakwature ko oya ndakwature ko umuvumo nivyo keneye fasha ndapfuye ndakugorana muvyereka kugorana kandi noneho no mu bantu Imana yanyeretse uno munsi nza kurambika kwibiganza wewe nturimo kirashirenze bana we ntabara muvyereka kumvuruga isa muvyereka kumvuruga yo fasha ukuboko maguru kirashirenze muvyihaguruka ibisigaye ureke kubugorana yo abantu bakoma barefuka batevuka umwanya n'umwanya ntibazi yuko muri kino gisaga bisaba gukoresha amafaranga ikintu cyose umuntu ujya mu mama wa mbere ziraki zibiri ngaha abana zengera ibiki ntibazi ko nako dufise imiryango igomba kubaho tugomba kwamba bebi baza ko ano mashati tugira commande mu bindi bihugu baza ko tubabwira amajambo ngo nibitangaza cyane iribu turaduzuyemwo mwe mu w'Imana ya ntibazi yuko rino buturoda rikojeje ko acaki karibu wa karibu amen gute none ubona bimeze gute nona past kijya gihe nazanga nubona mugabo ndaronkanwa soma itama rimwe ntudubemo soma itama rimwe amugabo n'ubundi uzoroha namaze kubibona none azi impamvu n'umuntu agutelefone w'umuhungu aro uri naka uri diyama ndi diyama uri inde ndi naka ngo nimero zanje ndaziguhaye sivyo bamubabwira none ndakubaza wamaze kumva ko ari ijwi ry'umuhungu akurondeye uje utangura kwaza ngo nimero zanje ndaziguhaye ni kuvuga rero mu ikibazo uri kuragira uri kufata umugisha wiwawe Imana iri kurakuzanira ukawunegrije agutelefone ubwambe ko maze ngo nimero zanje nindi yaziguhaye manzo umubaze ushaka iki bimeze gute umanze wumva ikimuvamwo
muhura n'abahungu bakakwaka inimero ntuzibahe hari zo huruba tanga inimero mu izina rya Yesu tanga inimero bahe bose bahejeje uwo muzohura gusavye inimero nturabe ngo uyu canke iki kuko muri bajya abantu bikuraga no harimo umugabo wawe muhe inimero aguteye kati none tubonane twicare tuyage nuko hanyuma ikindi naco ni wagaruka ngaha nikura vyumva uzoze witwaje ishikamwa ry'amashimwe inkoko hamwe n'uburobe ibisigaye nzokubwira wewe umwaka mwe rutarongoye kandi mwazovuga ijambo ni jewe zogusohoramwe umwana wanje genda rero aho naje ntuzose gufina bahi nimero bose naho bara ba taxi viro bahi abaropozi bahe hanyuma uzurabitangaza Imana yikorera emwe ko mufina ati abagabo baragoyesha Imana asha nuko komvise umugore akazi razi ko no kugira uwa kabiri no tuma ndagora abakazi ndagupanga zotuma ndaba ibindi bintu nevant zotaye nizo mpunda mbebasha ko ntamubonye ko ataji kari rya mukobwa nzomwiruka ko ebana n'umugabo azomutwara nzomumukura ko ndamubwire ko Imana yambwiye ko atari umugabo wiwiwe hari undi mugabo w'isezerano ndamugirije deli France mu ntambara zo hose ndahatote oya nta mugaza zonja kazima nimero wenda yifise inenda za kweka manza ndamuhamagara ukabare ku mugoroba ode kwa mukozi w'Imana karibu muhungu wanje naho si cyane gute ku mutwe wavyimvye kumumene ku ruhande rumwe kandi bikanja kose urabona wewe urafise ikimenyetso cy'ubuhanza namaze kwibona bimeze gute rero kuranja kose umutwe ukura kujya kose ku ruhande rw'iburyo ino mu gaposhori ukaca mu bintu nga byiruka nk'amazi ugize uko kumva umenga umutwe gabuye mwo kubiri ubwo mu mari tayari nahejeje nizori ngateri zibiri mu gatondo mwijoro mu gatondo mwijoro ikimenyetso Imana yanyeretse iminsi ngaha manzi urindire iziri ngateri zibiri ikimenyetso Imana yanyeretse wewe iyo ngwara ko bayita constipation haje bita constipation de la tête officiel kibazo cha constipation de la tête ndagumiwe mu mutwe urumva ugumiwe mu mutwe ukenewe rero kugira deconstipation ugomba kugira deconstipation niringa teri zibiri uwo ni wo muti kandi si wewe wenyine nabandi bari nyuma aha ni bihumbi aha kwari zibiri iyi ni bihumbi 70 ibihumbi 30 n'ibihumbi 100 ndahejeje ndagutekera mu gasashi deconstipation niyo ugomba gukoresha nukuvuga iyo wunamye wuguruye unafunua ukifunua uchometse ndani uzavuga ati deconstipation in the name of Jesus usubiramo deconstipation in the name of Jesus deconstipation in the name of Jesus aha ni mu gatondo umugoroba ndahejeje ibihumbi 100 atayo nzoyazana tayafise tayafise urikurikirana hanyuma isigaye umuhungu wanje ntiyombutsa umuhungu wanje ndagukuye ko ibintu by'imikoshi n'imivumo ari baragushitseko iziri ngateri honyene ndyamye narazeretswe Imana irambwira ko ari ngwara igiye gutera bita deconstipation de la tête constipation de la tête mwe ko mufina hagiye kuzibigwara by'ibiza
ndahejeje ubwo n'urukingo rufise aho rugarukira ndagushizeko mugabo bidasigura ko utazi n'indwara zizogufata yuko hagiye kwaduka indwara z'ibiza ahubwo zana nawe yarasigaye nka avance y'izindi ndwara zoza kugira uzocuza umuntu aguha uponyaje umuntu akwata ko gukira vyoroshe warahejeje kuri wahejeje kuri hino zana naye yarasigaye ntiwigura hano amacumi yo kuyunguru oya ntangorane genda n'amaguru no kugira ngo habeho koroherwa kwa vyumva ikindi kibazo uzogira uzocuza ntabyo kwigwa biki tushaka tugusengera nta kintu nta bindi uzosubira je ndazi yuko uzonshimira nta kantu wumva kagaherehera nikura kumva aho rero nikora kumwena ko ndavuga ngo n'urukingo ntanze aho rukurako karusho koko ndabyo ko utegerezwa karimbo waje ku musozi bironkera wawe nukuri umukama abibahere umugisha muradufasha gose sawa iyo tutababona muri aka karere hanyuma ibisigaye kwa Mungu zokurondera nzokurondera Mungu wanje yego pokea ponyaje asante sana ashura tambi gisirimba neza ngakwemera ash arabonetse ahubwo bisigaye ndabe ko noca ngira moja mbiri ujya mukobwa vraiment jewe utegezwa kwiruka byo kwijana kobwa nturya yo kwijana gute ntegerezwa kumubwira yuko hari umudayimoni yamuteye ese ko amugirira deliverance kandi turi babiri ndamusiga amavuta yejejwe amavuta y'umunyemwe nyagahanda ugize ukacafata neza ntabwo kina ubwenge mu gisagara